turongeye kubaramutsa abakunzi b'ubutumwa bwiza kuri bose. Tungiye kubakira kandi muri kino kiganiro tubandanya kwiga inyigisho zerekeye ubuntu bw'Imana. Turabifurije ngo amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bibane namwe aho muri hose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tumaze igihe tuko turaganira ku kintu cerekeye ubuntu bw'Imana, mugabo nashaka ndabibutse dusomye mu Bagalatiya igice ca mbere, igituma twifuje kugira ama series y'ubutumwa bwiza, aribwo butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Uyu munsi nkaba ndi kumwe na Pasteur Hervé, musanzwe mumuzi. Pasteur Hervé, urashobora kuramutsa bariko baradukurikira? Ego, Pastor Prudent ndabaramutsa bene data dusangiye urugendo. Umwami Imana abahezagire, ubuntu bw'Imana bushishikare kubana natwe twese. Amen, amen. Reka rero Pasteur badufashe adusomere Abagalatiya igice ca mbere kugira dutangure turabe inkomoko, turabe igituma twafashe seria y'ubuntu bw'Imana kuva ku murongo wa 6. Abagalatiya igice ca mbere kuva ku murongo wa 6 baravuga ngo ndatangajwe n'ingene mwihuse kuva ku Mana yabahamagariye kuba mu buntu bwa Kristo, mugakurikira ubundi butumwa butandukanye n'ubwo twababwiye. Iki nico kintu caduteye ubwoba, kumva yuko hari abantu bashobora kuba bariko barasenga bahamagara bambaza izina ry'umwami Yesu Kristo mugabo barahevye Imana. Kuko turabona Abagalatiya Paulo yari yarabwiye ubutumwa bwiza, ubutumwa bw'ubuntu bw'Imana mbere, hama haza abandi ba prophète, abandi ba super apotre nkuko Paulo yabivuze, bababwira ubundi butumwa bunyuranye n'ubwo Paulo yababwiye. Asura kandi kubandikira rero habwiye ati muraretse Imana kubera ko muheretse ubutumwa nababwiye mbere na mbere. Iki kiganiro rero gihari kugira ngo dusubire kandi kuganira ivyashizeho mbere na mbere n'intumwa zatumwe na Kristo, kuko nta rundi rufatiro twebwe twibutsanye ku rufatiro rwacu nk'abizera umwami Yesu Kristo. Ni urufatiro rwashizweho n'intumwa 12 na ba Paulo bose. Urufatiro bashizeho twe nta rundi rufatiro dushobora gushiraho. Wewe ukura dukurikirana wizera iki? Urufatiro rwawe n'uruhe? Nta rundi rufatiro Paulo niko yavuze ngo umuntu ashobora gushiraho atari rwasanzwe rwarashizeho ariko Kristo. Rero murabona yuko ikinco catumye tuvuga duti bega umuntu ko bikunda ko ashobora kuba ari mu ishengero avuga ngo yarizera, avuga ngo wakurikira Kristo kandi yarayovye, biva hehe? Adufashe abandanye kugera ku murongo w'9. Ndabandanya kandi mu by'ukuri atabundi butumwa bwiza buhari. Nta bundi butumwa bwiza buhari. Biragaragara ko hariho abantu babatera kuzazanirwa mu kugoramika ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ego. Ariko naho yoba twebwe canke umumarayika avuye mu ijuru akaza babwira ubutumwa butandukanye n'ubwo twababwiye, umuvumo w'Imana ube kuriwe. Murumva iyi assurance Paulo yarafise ngo naho yoba ari twebwe, naho yoba ari apotre nyene, naho yoba ari umumarayika ngo avuye mu ijuru ngo aje kubabwira ubutumwa bunyuranye n'ubwo, ngo arakagira iki? Ngo arakavumwa. Abantu barakunda n'umunsi kuvuma abantu, mugana mu babwire ngo umuvumo kubizeye Kristo waratuvuye kumbwa ku bantu qui ont rejeté la grâce, abantu banse ubuntu bw'Imana, umuvumo bagumako. Hanyuma arongera akavuga kandi ngo nk'uko twabivuze ubwa mbere, n'ubu ndabisubiyemo, umuntu wese babwira ubutumwa butandukanye n'ubwo mwakiriye, umuvumo w'Imana ube kuri we. Umva bivuze kabiri, ni double malédiction, ngo qu'il soit anathème. Ni kuvuga ko umuntu wese atizera ubuntu bw'Imana, umuntu wese atizera Kristo, ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana buhishura Kristo n'igikorwa ciwe, ntashobora guhezega ko mwibuke yuko ijambo ry'Imana ritubwira ko twahezega imihezagiro yose ngo ahantu ho mwijuru muri Kristo. Bisigura yuko umuntu rero twigisha imigisha, ahubwo twigishanye n'imigisha, twigisha Kristo Yesu. Ntitwigisha abantu ibyo bagiye guhabwa, ahubwo twigisha inkomoko ya byose, ngo byose byaremwe nawe biremerwa kuba ivyiwe. Abantu barakunda kutubaza ko iki mutavuga amaviza, ko iki mutavuga abagore, ko iki mutavuga abagabo. Ntituvuga ibintu, tuvuga umugabo yitwa Yesu Kristo, kuko niwe nkomoko ya byose, ngo byose byaremwe nawe biremerwa kuba ivyiwe. Reka tuvuge Kristo kuko niwe bisumba byose, niwe biruta byose. Hamwe n'ibibazo tuko turacamwe, hamwe n'ingorane tuko turacamwe, turakeneye Kristo gusumba ibindi bintu byose. Reka dufashe dusomere rero Yohana igice ca mbere
tubone Yohana nawe ukuntu yavuze, ariko aravuga ubuntu bw'Imana n'amategeko, kuko tuzongera turabivuga tubitandukanya kugira bidufashe. Yohana igice ca mbere umurongo wa 17 aravuga ngo ivyagezwe vyatanzwe biciye kuri Mose, ariko ubuntu n'ukuri twabihawe biciye muri Kristo Yesu. Mu Gifaransa baravuga ngo en effet si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Itandukaniro nuko ivyagezwe byaratanzwe, mugabo hageze ubuntu Kristo niwe yishikiye. Nico nari nkeneye ko tubona nga itandukaniro, pasteur baca dufasha. Mugabo ivyagezwe icambere bakunda kuvyitirira Mose kubera ko ari we yabihawe bwa mbere, mugabo ivyagezwe si vya Mose, ni ivyagezwe byavuye ku Mana, mugabo ngo par l'intermédiaire des anges, biciye ku bamarayika babiha Mose, hama Mose nawe abishikiriza ubwoko bw'Isirayeli, araza kubidufashamo. Mugabo hageze ku buntu bw'Imana buseruka buza, nta ma intermédiaire babanje bigeze bahaba. Imana ubwayo niyo yishikiye yambara umubiri. Ico kintu ndakeneye ko mugisurinya, iryo tandukaniro rya mbere ry'ivyo bintu bibiri. Imana ikintu yabanze gutanga irungitse abakomisiyoneri b'abamarayika, n'ikindi naco yishikiye kugira icintroduise. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Rero sinzi ko mubona igihambaye muri ivyo bintu bibiri, ico Imana yoba yaratanze biciye mu bakomisiyoneri canke ico yishikirije ubwayo irashika irakizana. Hama muruko murabandanya musoma urabona yuko Kristo ngo yuzuye ubuntu. Kristo yuzuye ubuntu. Mwani majamye tuko turavuga ubuntu, abantu benshi baritiranya ubuntu, bashobora kuba bumvise ubuntu butari bwo. Ubuntu, iyo tuko turavuga ubuntu bw'Imana, tuko turavuga umugabo yitwa Yesu Kristo, la personne de Jésus Christ. La grâce ingana na Yesu Kristo. Iyo kwigisha ubuntu bw'Imana no kwigisha Kristo. Si kubwira abantu ngo bamwe bikorera ibyo bigombe mu mubiri ngo twarahariwe. Oya, ubwo si bwo buntu bw'Imana. Iyo tuko tuvuga ubuntu bw'Imana, tuko turavuga Yesu Kristo. Rikore Pasteur Hervé atubandanyirize, atwereke, atuganirize kubyerekeye amategeko n'ubuntu bw'Imana. Ego, murakoze cyane ku ijambo Pastor. Numva umenga introduction canke intangamarara mukoze irasigura byinshi cyane gose ku buryo nibikurikira bishobora gufasha abatwumviriza n'abadukurikirana gutahura. Nakunze aya majambo ari mu Gifaransa kuri iki gice cya mbere cya Yohana. Mu Gifaransa ndavugamo amajambo abiri. Harimo ijambo rivuga ngo donné par Moïse, hanyuma ubuntu nabwo venu par Jésus. Donné et venu ni ukuvuga ngo namavuga abiri atandukanye. Donné ni ikintu umuntu ahawe biciye ku wundi muntu, venu ni nyene kugitanga niwe aba yiziye ubwiwe. Ni ukuvuga ngo ifoko iki kintu abakristo mukimenya mukagitahura kugira ngo mushobore gutandukanya itandukaniro riri hagati y'amategeko n'ubuntu bw'Imana. Rero kugira ngo dushobore gutahura neza iby'ubuntu bw'Imana, ni byiza ko tubanza kumenya amategeko yavuye he. Turabona ko amategeko yavuye ku Mana, ariko Imana iyarungikana Mose. Nico gituma bavyita muri Bibiliya ngo ivyagezwe vya Mose. Ariko si vya Mose mugabo n'amategeko y'Imana, kubera ari Mose yayahawe ngo ayazanire ubwoko bw'Imana, nico gituma bayita gutyo. Rero inkomoko ya mbere y'amategeko nk'uko twabibonye iri mu Kuvayo igice cya 34 umurongo wa 28. Haravuga ngo amara iminsi 40 n'amajoro 40 ari kumwe n'Uhoraho aho hantu, ataco kurya atamira, atanamazi anywa. Uhoraho yandika kuri vya bisate amajambo y'isezerano, niyo vyagezwe uko ari 10. Nukuvuga ngo Imana yahaye amategeko Mose ari ku musozi amazi iminsi 40, nico gituma bayita la loi de Moïse. Ico ni cambere inkomoko aho amategeko yatangiwe. Ikigira kabiri, ni vyiza ko abakristo tumenya impamvu Imana yatanze amategeko, kuko kirahambaye cyane gose. Iyo mpamvu rero turayisoma muri cya gisomwa twatanguriye ko cya gitabo cy'Abagalatiya, mugabo si mu gice cya mbere ni mu gice cya 3 umurongo wa 19. Abagalatiya 3 umurongo wa 19 haravuga ngo
none ivyagezwe vyatangiwe iki? Vyatanzwe iruhande y'isezerano kugira ngo vyereke abantu ivyaha vyabo. Iki barakwiye kugifata abakristo. Ivyageze vyaje guhishura intege nke umwana w'umuntu yari afise, apana kubakiza izo ntege nke, mugabo kwari kugira ngo Imana yereka abantu yuko ataco bashoboye, ico bari mu bisanzwe, ariko vyari vyashizweho gushika kukuza kwa wa mwana yasezeranywe. Uyo nawe ni Kristo Yesu. Ni ukuvuga ngo manda y'ivyagezwe canke ikiringo c'ivyagezwe nico gushika kuri Kristo. Kumbura ivyo tuzobibona mu kiganiro gikurikira ingene Yesu yashikije amategeko, mugabo twashaka tubanze tubone intumbero y'amategeko. Imana yatumye umumarayika aha ivyagezwe Mose, bimwe mwamye muvuga ngo nawe akaba yari umuhuza w'Imana n'abantu. Umuhuza afasha iyo hari imigwi irenga umwe igomba kugiriranira amasezerano, ariko Imana yo yari yonyene. N'ahandi abashaka kubandanya biga ijambo ry'Imana turabaha ivyanditswe kugira ngo muzosome. Ahagira kabiri havuga intumbero y'amategeko ni mu Baroma igice ca 3 umurongo wa 19. Haravuga ngo noneho turazi ko ivy'ivyagezwe vyigisha biraba abaganzwa navyo. Kubera iki rero? Kugira ngo ntihagire uronka ico yireguza, kandi isi yose iboneke ko ikwiye gutsindwa n'urubanza rw'Imana. Iki rero abantu bamenye intumbero y'amategeko, kugira ngo abantu bose bo kw'isi baboneke ko arabo gutsindwa n'urubanza, baboneke ko ari abanyabyaha, baboneke ko badakwiriye mu maso y'Imana. Iyo niyo mpamvu Imana yatanze amategeko. Yacishije aka kantu abako yadukurikirana, kubera ko tubibutse yuko amategeko Imana itaremye isi itatangwanye n'amategeko. Niwe kubirika amategeko yaje babwiza kuvyiyumvira. Uvuga la loi de Moïse siyo yatanguye dero de kuva ku itanguriro ry'isi siyo yatanguye. Kubirika none yaje hariyo bakora hishura Paulo ko yaduhishurira igituma mu nyuma yaje, kubera ko abantu bamaze Adamu amaze gucumura, abamukomotse ko bari abanyabyaha, muga abantu bamunye bigira nkaho umenga ntibigeze bacumura. Nico gituma Yesu yanka abafarisayo bigira nkaho umenga bobo nta kibazo bagira. Yesu si ukuvuga ngo akunda ibyaha. Yesu ntibisigura ngo akunda icaha ku buryo ngo yamagendana n'abanyabyaha n'abasambanyi n'abatoza oya. Yakundiye attitude yawe kuvuga ati twe byaratunaniye, mugabane nawe kumaberekana yuko baragororotse kandi atari byo ngo bameze nk'imva zisize ingwa. Nuvuga hanze basa neza barikwije, mugindani barabotse. Rero ibi bintu n'ubuzima bw'abakristo benshi abitwa ko bakurikiye Imana benshi bakurikiza gusimigirwa, bakurikiza ubuzima bw'ibyagezo bya Mose, mugindani atabuzima bafise. Rero iri jambo bako barivuga nariyumvira igituma Imana yabikoze uko. Hama inyishu naronse umutima wanje nuko Imana yari bizi ko abantu ari abanyabyaha, mugabo abantu bo ntavyo bari bazi. Imana yari bizi ko abantu bakeneye umucunguzi, mugabo abantu ntavyo bari bazi ko bakeneye umucunguzi. Bo bari bazi yuko bameze bien, takibazo bafise. Rero la loi est venue les exposer. Amategeko yaje kugira yereka intege nke z'abantu aho ziri, kuko iyo tuvuze ngo umusambanyi tuba tuvuze ryategeko rya ntugasambane. Iyo tuvuze ngo ujya n'umubeshi ngo ujya ntukabeshi. Iyo tuvuze ngo ujya ngo n'umusuma ni ryategeko rivuga ngo ntukibe. Rero abo vyananiye ni bose, ngira tuzobibona pastor ko bose byarabananiye. Mugabo rero Yesu babandi bari sincere bavuga ati twebwe babihokonesa ko byabananiye, nibo Yesu yacagirira neza akabegera. Yego, urakoze cyane kunyunganira, numva bitomoye. Ni vyiza, ndashima Imana mu buntu bwa no mu rukundo rwayo, kubera ko uri kuraraba ingene yatunganije umugambi wayo ku bana b'abantu. Nukuri yabitunganije nk'Imana. Iyo hatabaho amategeko abantu ntibari guhishurirwa ico barico. Ngo amategeko yaraje kugira ngo abantu bahishurirwe ico bari, bahishurirwe n'intege nke zabo.
nico gituma Imana yatanze amategeko. Ico rero ni kimwe. Hari ikindi kibazo abantu bakunda kugira cya kabiri numva umenga twotanga ku muco, ayo mategeko ya Musa mbega yahawe bande? N'amategeko yahawe natwebwe abakristo bo mu isezerano rishasha, cyangwa Imana igitanga amategeko yari ifise abo yageneye? Kubera ko ico naco ni kibazo abantu bakunda kwitiranya. Reka rero tuje mu vyanditswe dusome twumve. Abalewi igice ca 26 umurongo wa 46 haravuga ngo aya niyo mabwirizwa n'ivyashinzwe n'ivyagezwe ivy'Uhoraho yashize hagati yiwe n'Abisirayeli, arabitomora n'ubwoko bw'Abisirayeli, abigereye ku musozi Sinayi abitumye Mose. Twabibonye ko ivyagezwe vyazanywe na Mose, mugabo vyari vyagenewe bande? Vyari vyagenewe ubwoko bw'Abisirayeli. Ico kintu ni vyiza ko abakristo mukimenya mukacumva. Niyo mpamvu mu Gifaransa rero havuga neza ngo telles sont les ordonnances, les articles de droit et les lois que l'Éternel établit entre lui et les Israélites au mont Sinaï par l'intermédiaire de Moïse. Ni vyiza rero ko iki kintu bamenya abo ivyagezwe vyari vyaragenewe. Ico ni ca kabiri. Ica gatatu, mbega ayo mategeko ko Imana yari yayashizeho kugira ngo abantu babone ko ari babi, ayo mategeko yoba yarashoboye kubakiza ubwa bubi? Nico ca gatatu nari numva twovugako. Paulo aravyandikira Abaroma igice c'8 umurongo wa 2 gushika ku wa 4 kugira ngo namwe muze kugira ico mubivuga ko kuri ibi vyerekeye amategeko. Mbega iyo yari afise ububasha bwo gukiza bwa bubi Imana yari imaze kwereka abantu ngo kuko icagezwe ca mwemu atanga ubugingo carambohoye biciye muri Kristo Yesu, kinkurako icagezwe c'icaha n'icurupfu. Urumva vyagezwe vya Musa, Paulo yavyitse ivyagezwe vy'icaha n'icurupfu, kuko urumva vyerekana icaha. Hanyuma ijambo ry'Imana rivuga mu Baroma igice ca 6 umenga umurongo wa 23 ngo ingero y'icaha niki? N'urupfu. Ariko ngo ingabire y'Imana muri Kristo Yesu n'ubugingo budashira. Nukumenya rero ko icagezwe cerekana icaha, hanyuma kikaca gisigura ingene ingero y'icaha ari iki? Ari urupfu. Ivyagezwe vya Mose ntivyashobora gukora ivyo, ntivyashobora kudukiza ca caha ngo bidukize na gwa rupfu nk'ingaruka y'icaha, kubera intege nke za kamere kacu k'icaha. Uvuga ngo amategeko ariho ni meza, mugabo muri yo nta bubasha burimwo ushobora gutuma abantu bakira icaha n'urupfu nk'ingaruka y'icaha. Ni intege nke zabaye mu mategeko. Ici vyagezwe bitashoboye gukora, Imana yagikoze mu gutuma umwana wayo yaje afise umubiri nk'uw'umunyavyaha kugira ngo abikimaze c'ivyaha. Kandi muri uwo mubiri Imana irangiza ububasha icaha cari kidufise ko mu kuwutanga nk'ikimazi c'ivyaha vyacu, gutyo icira urubanza icaha mu mubiri. Ivyo yabikoze kugira ngo dushobore gushitsa ivy'ivyagezwe bisaba, kuko tutakirongorwa na kamere kacu k'icaha ariko turongorwa na mwemu. Nukuvuga ngo mu majambo make, sinzi ko ufise ico wunganira, nukumenya abantu barakwiye kumenya abisunga amategeko nta gihe na kimwe azokwigera abaha bwa buzima busabwa n'amategeko. Naho hari intege nke z'amategeko. Nukuvuga ngo rero abisunga amategeko kugira ngo bumve yuko bashobora kugororokera Imana ubwayo, nta bubasha afise bwo kubabeshaho ivyo amategeko asaba. Rero
nizo ntege nke z'amategeko. Sinzi ko ari cyo ufise wunganira. ego cyane. Ndagomba ko mubona yuko tuko turasoma igice c'8 Abaroma igice c'8 ku murongo wa 3 urana mu gifaransa bavuga ngo ce que la loi était incapable de faire. Donc hariho ukudashobora kwa amategeko mugabo ico kintu amategeko atashoboye niki gukora mu muntu ngo parce que l'état de l'homme la rendait impuissante. Ndagomba ko mubona yuko tuko dusoma igice c'8 mugabo mu gice c'indwi turabona yuko amategeko arera. Mbwi kibazo amategeko ntiyashobora kweza umuntu. Abari mu mategeko bose ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Bisigura ko batigeze bezwa by'ukuri ngo bashikire ubwiza bw'Imana. Na Mose twasomye ngo abamarayika babihaye murazi ko atigeze ashika mu gihugu cy'amasezerano. Biratangaje ukuntu abantu bashaka kubaho mu buzima bw'amategeko nabanyene kubihabwa batigeze bashikira ubwiza bw'Imana. Nabanyene kubihabwa batigeze bashika mu gihugu cy'amasezerano. Generation yose y'amategeko ya Musa, generation yose ya Musa yigeze ishika mu gihugu cy'amasezerano. Bisigura yuko abantu b'Imana kugira tuzobona ubwami bw'Imana mu buzima bwacu si kubw'ibikorwa bibwiryo n'ibyagezwe ahubwo ni kubw'ubuntu Imana yatugiriye. Rero ndagomba ko mumenya yuko muramaze ko umwana akiri muto iyo bamubwiye itegeko iyo bamutegetse ikintu akora igihushane cyacu kubera ko kameremere yacu niko imeze. Nico gituma kameremere yacu yari ikomeye cyangwa irakomeye gusumba itegeko. Nico kibazo hari rero technique Yesu yakoze cyangwa Imana yakoze kugira ngo no munsi umunyavya ashobore gukora ibigororotse atari uko ari habaye contrainte atari kubera ko bamufashe ku nguvu ahubwo akabikora nk'ubuzima. Ni kubera ko Imana hakutubwira ngo ntimugire iki uyu munsi yaje mu buzima bwacu iki iducikira ukugororoka. Uyu munsi Imana ntidusaba ngo tugororoke ahubwo Imana kuko iri muri twebwe nikora ibigororotse. Ndikuvuga vya bindi byose amategeko yasaba ntiyashobora kubikora kubera ko amategeko yadusaba ngo tugororoke kandi muri twebwe atabugororotsi buhari. Naha rero abantu baca bakora ubujyajya kubera ko umuntu abakora ibintu bitari umutima wiwe. Nibyo Yesu yariko aravuga yanka abafarisayo n'abasadukayo kuko bashaka kwerekana ngo ko bagororotse mu maso y'abantu kandi azi neza ko imitima yabo imeze nabi. Rero ni ukuvuga ko amategeko en soi ntiyari afise la capacité ntiyari ashoboye. Nuno munsi rero inyuma y'imyaka yose si uno munsi ari bubishobore. Nico gituma Imana yazanye inyishu. Rero ni ukuvuga ko turakeneye kubona ko amategeko yari meza mugabo amategeko ntiyashobora kugira abantu beza ntiyashobora guha ubwiza abantu. Amategeko yari agororotse mugabo amategeko ntiyashobora guha ukugororoka abana b'abantu. Amategeko yarera mugabo amategeko ntiyari gushobora kuduha ukwera. Tuzohezaye tubone ku kugororoka tuzobone uko kwezwa tubone ubwo buzima Imana yari ikeneye mu mwana w'umuntu. Ni gute rero Yesu yashikije iki vyagezwe vyasaba nkuko abantu benshi bakunda kuvuga ngo rero Yesu ko yavuze gusa naje gukura ivyagezwe ngo naje kubishitsa. Reka ndabatekerera aka kantu ni Yesu yabishikije si umwana w'umuntu yabishikije. Mu kiganiro gikurikira tuzobona ukuntu Yesu yashikije ivyagezwe apana twebwe twashikije ivyagezwe. Yesu niwe yashikije ivyagezwe. Ukuntu rero umwana w'umuntu vy'ukuri finalement vyashitse Imana igakora vya bindi yagomba gukora mu buzima bwiwe. Rero turabashimiye cyane dusaba ngo Imana ibagirire neza aho muri. Imana ibakomeze iri jambo tuko turiga Imana ibahe ihishurirwa ryo kuritahura. Ubuntu bw'Imana n'amahoro y'Imana bibane namwe. Tuzosubira mu kiganiro ca kabiri. Imana ibagirire neza. Amen.